hama nanje nagomba gushinga intahe ukuntu naje ngwaye mu kuguru nukuvuga vyajya munsi y'amano bikaduza imisonga mu kuguru bica biraduga vyarikira aha mu mafyigo oye mwiri gufa ryo mu mafyigo nukuvuga ngese ngahaye nabwiye umukozi w'Imana hama baransengera nahaye hari ibintu vyari vyaje mu gutwi nk'ikintu kigiye mu gutwi nkaca numva umutwe ngomba kuba n'umutwe nkumva hariho ikibazo hama rero nabwiye abakozi b'Imana baransengera bansengeye ubu n'ukuri numva ndamahoro bimwe vyaha mu gutwi ntibikimbabaza ngaha mu mafyigo sinkibabara na bimwe vyajya ngaha mu maguru numva shima Imana rero Imana n'ukuri yangiriye neza ubu numva ndamahoro hama abumvise gushima Imana kwanje Imana ibahezagira cyubu ndashima Imana kubera jewe ndabimaranye igihe nukuri umuvyeyi wacu Apotre Nduwimana Joseph je naraje ubwa mbere ngaha nzamerewe nabi mfise ibintu bivyimba guhera mu birenge gushika ku mutwe n'isura yiwanje yagiye nkamangirane amibe n'amangwara ariko ndamushikiriye arambwira ati burya rero si amibe ugwaye n'imiti baguhushe imiti bagutera kugira ngo umere guko jewe candaza ngaha baransengera bansengeye ndamara imisi mfise mitende ariko rero kubera ntari namenyera urutonde go ngaha niko guca rero nguma muhira nkaza gusenga bisanzwe nca nitahira nkavuga nti narakize ariko rero arambwira ati wewe genda haje bagusengere baransengera ndatahuka ndavuga nti biraheze ubu rero niho satani yateye mu rugo iwanje nyukuri ndamara igihe dushwana n'umufasha wanje dushwanye ubuye rero nukuri ndaza mu biro turavugana na Apotre arambwira ati nukuri umufasha wawe n'imiti bamuhuje kugira ngo bamushyuhure agende muvane jewe arantuma amazi arayasengera ayasengeye ati utugerageze uburyo bwose uraba ingene yoyano nukuri arankundira arayano munyuma mugabo nari nkagoma ndamwinjizamwo nti umviriza nukuri papa anje hajya muri repantase nukuri jewe ubu hampinduye ubu nukuri ndabona ko mfise amahoro kandi uko nahora nsengera muri Pentekoti ubu siko mbona ameze rero nukuri uraza tugende gusengerayo ntibanka umuntu hanwa uyiheba wumva mu mutima ko ari Imana ibikubujije ati nukuri uraza tugende jewe rero aje turaza ariko wa Mungu uwo musi nukuri wamenga Apotre yamenye ivyi wanje nivyo yigishijeko uwo musi ararira ngaha mu rushengero arabura amahoro uwo musi tugeze muhira niko gucaza mwijoro aranshingira intara ansaba imbabazi umugabo ararira mose zaragera hasi aravuga ati nukuri mbabarira ku bintu nakoze mvuze ahubwo yambwira ati ndagukubita ngombe ndakwica nje mu mpimba none papa wanje uri kunkubitira iki mu bana batandatu dufise je ubuye niho hageze ko dushwana ko ntari bwigere numva ko tuvugana nabi umunsi niho bibaye ibi bibaye nibiki nimba ari umuti baguhushe nyene mvuga uko nyene kandi rero haba umugabo bakunda kunwana banwanye n'ukurashitse mu rugo izabindura ndavuga nti none ibi bitero nivyiki papa wanje n'ukuri shaka kugira ukugomvye ushaka unkubite mugabe wowe ndazi ko atari uri kurankubita ari ikintu kikurimwo nkamubwira iryo jambo rero ntiyavyumva we ntiyatahura ikintu cabaye rero niko guca n'ukuri nje ngaha arambwira umuco wavyo ndavuga nti n'ukuri ubu ndagiye gutsinda ishavu avuze ninumire mugabo nsenga Imana mvuge ntiburya rero ibi bintu naho biriko biraba bifise impamvu ariko rero n'ukuri ndashima Uwiteka jewe ubu unye harahavuga ati ngo mushinga intaye nkumva ubwoba satani akangumiza mu ntebe nkumva ko byanse ko mva hasi ngo shima Imana jewe umufasha wanje ubu nukuri niwe yamubwiye ati uwewe ukuntu ndakubona ugurura amasengesho mu nzu yiwawe ugurura igicaniro kubera ukuntu ndakubona ubu umupasteri mu nzu yiwawe ubuye nukuri imbere niyo nibagiye gusenga niwe atuvyura twese tukaja muri saro tukaja ngaho tugasenga akaduzirwa agasenga ubuye intahe za pasteri nizavuza mu radio uwo musi yaciye aja no kugura radio nshasha atayari iri muhira yaranayiguza carayigurisha ariko ubuye yaciye agenda aragura iyindi
na ntuze na memoire uturirimbo tw'Imana buri two tuguma mu nzu ababanyi mugabo barafise ipfuhe kubera babonye yuko ubuye yahindutse ahubwo rero byadutse mu rupangu yuko twebwe batakitubona twahindutse abantu babi jewe kubera umwana wiwanje ku bintu yabonye bagiriye umugabo wanje nukuri ndanabisubiyemo singene no bivuga umwana wiwanje acashwana n'ubundi uwo nyene twari dufitaniye bifu wa mwana wanje sanga yavuze ibintu by'uburozi kubera iki yabibonye yarabonye yuko bafise ibintu bariko bashira ngo mu kiganza bahuha bavuga amazina ya papa wiwe rero uwo munsi nukuri bashika babazanya ngo mbega byagenze gute ngo hari cabaye kubera iki isengesho rya mwungere wacu yari yaransengeye nukuri babona ko atakintu na kimwe cabaye ahubwo bagaca babazanya ngo mbega ngo umuti ngo tukoresha nturi kurakora ngo ahubwo tuzoja kuzana uyundi uwo munsi nyene bavuga ko hari kwa mugo bavuga ko bazoja kuzana uyundi niwo munsi Imana yacimvyurira umufasha wanje tuza gusenga ngaha ivyo byose bari bateguye ntivyabaye ubu rero babazanya ngo mbega ngo urushengero basengeramo rumeze gute ngo nukuri ngo ndashaka kumenya aho hantu basengera ikuntu hameze ngo kugira ngo imiti yose dukoresha ngo ntikore ubu rero nukuri n'amahoro barayego banciye ngo amande y'ivyo by'abana bavuze kandi atari je nabivuze je mu rugo nukuri ubu n'amahoro ahubwo avuga ati wewe rekana nabo wisengera Imana ureke kubishura amajambo umenye icuri je ubu ndashima Uwiteka je kubera mu mbyaro izo dufise je se bwabone ko tujyanye n'ikinomo ahubwo bababazwa n'ukuntu tubanye abandi bashwana mugabo twe tukaba amahoro rero ubuye niyo nsivye gusenga ambwira ati mamanje wewe genda ubuye mbere naburakeye harayizindukamwe gacija ku kazi nukuri jewe iyo nyatsi ego yarambwiye ko mfise inyatsi n'umugabo wanje ngo dufise inyatsi ndavuga nti kweri ni nyatsi nyene none ga yemwe kugira ngo mbone ko ndandaje hama bigaca bigenda ukoye izo kazi zibiri zikavamo ayo mafaranga ndavuga reka nje gusenga Imana nukuri iyo nyatsi jewe iraba imveko kugira ngo kandi jewe nukuri ubu ndakorera Imana nkatanga ikigira 10 nishikanwa ikintu cyose gikorewe ngaha nkakora tugakora twese jewe umufasha wanje nakijya kintu ciswe ikimazi yaragitanze kuwa Mungu yemeye kuvuga ati jewe ukuntu bambwiye ati ica muri bijya bintu nyene uzi ko waruhiye yarafashe fureze abari yaja kugurisha uwo munsi wo kuwa Mungu aja kuyigurisha avuga ati arafukama arasenga arayisengera ati Mana amafaranga nja kuvuga bariyo bamu kandi byagenze uko nyene hari no kumugoroba aravuga ati jewe nimba amasaha nza gushika yatevye mugabo wo Imana yanteguriye nje gusanga ari hari uwo munsi Imana ikiramuha amafaranga arayaronka niko guca rero aza gutanga ico kimazi nukuri ndashima Imana kubera umugabo wanje naho muhira twaba dudafise n'ikibada tukiri muri Pentecote yaratangira Imana akavuga ati je ndatanze hanyuma Imana yaje kumenya ukuntu ibigenza uwo munsi acarafata je nubona n'igihe twashwana navuga nti papa wanje wewe izina ryawe ubuzi ko ryanditswe mu gitabo kandi nta wakoreye Imana ngo ayiguma ryamye iramuvyura nukuri je ubu ndashima Imana ubu n'amahoro muhira ahubwo dukorera Imana twese Mana nukuri ni neza gose kandi ubu jewe nukuri ubu ndumva no mu mavi ndiko ndavyumva ndiko kare hari nikamba mbiri ndayambaye iyo nyene nambaye ndana yambaye mbere ahubwo wamenga nivyo bivyutse muri kuno kuko kandi imisi yose nkama imisi yose ndiko ndagenda amaguru ntakebanya rega ryari naravunitse kandi rero umugabo wanje niho yaragikizwa hewe canda tuma umwana mu buterere urahabona urabona uwo mwana nteruye akaba ari wambwira ntine kora ko mwana nje basi umhore ko unsengera ndiko nkoma induru nimba ari ibintu bari bantumye Mana uwo munsi umugabo wanje carataha baza kumukura mu rushengero aza kunsengera muhira aransengera nukuri ntagukura hasi byagoma binjya ubu ndashima Imana ndashimye Uwiteka kubera Mana ubu ndashima kubera umujyana wo mu rugo waheze byose bizogenda neza namahoro kweri kandi nukuri ndashimira n'umuvyeyi wacu yama adusengera jewe mbere nukuri nje ngaha ndumva amahoro mu mutima umenga byose ndabirose nukuri Imana sinzi
sinzi ingene nobivuga nukuri Imana muzigame kandi muzigamire n'abana n'umuryango wiwe wose umwongere n'amavuta afise imuhe n'ayandi. Je by'ukuri ndashimye cyane ukuntu nashitse mu ishengero rya repentance gushika mu ishengero rya repentance nticari coroshe cyane nari mfite irindi shengero nakuriyemo nabatirijwemo ariko iryo shengero nubwo nari ririmwo vyaguma bishika nkaguma nkora ivyaha vyinshi kandi bitandukanye kandi nitwa ngo nari umuririmbyi ariko ntivyakunda ko ndabiheba kandi muri rusange novuga ko nari nk'umukozi w'Imana. Satana arangwanya vraiment ndaja mu caha ca karande cyane c'ubusambanyi vy'ukuri imiryango nayo nirampe biravuga ati yatoye umuvyeyi wiwe nta kundi ariko Imana yambaye hafi. Muri rusange Imana je yarimfise ku mugambi naratwaye inda ndi kwishura ntivyakunze ko mbandanya kubera vyaciye bishika ca ndataha maze kurangiza maze kurangiza kuvyara ndaza ndasubira kwishura subiye kwishura maze kurangiza amashuri ntivyakunze ko ndahicara muhira naciye ntera manuka ibujumbura nja gukora akazi ko mu nzu naratahuye neza ko akazi ko mu nzu nayikazanywemo n'impamvu y'Imana kuko nta kuntu nayikuronka ubukiriro ntamanutse ibujumbura naratwaye iyindi nda mu nyuma za wa mwana navyara ariko mu nyuma ndiyumvira tamanura mukamvya abana babiri n'ukuri je no bantesetse mu muryango ca ndayikurayo ndayikuyeyo ca ndashobora kumanuka ibujumbura manutse ibujumbura ntivyakunze ko basi mpagarika mvuga ati Satani vraiment ndabona oya ntivyakunze nagumye mbandanya nshengera muri rya shengero rya Pentecote nasengera mu shengero rya Pentecote nditura umukozi w'Imana ndamubarira ikibazo mfise kuko sinayibwihane ndamubwira ati je mfasha bimeze uku fasha je nshaka kwihana aransengera aravuga ati imbabazi z'Imana zikubonekeko nashoboye gutaha numva amahoro mu mutima ari yose vyaheze ariko kuko nari imboshwe ntivyakunze ko bihagarara nagumye ndasubirayo kandi ndatwara iyindi maze kwitwara naho kandi nayigize nka yayindi ndasubirayo sinatinye kuko ko ngiye mu rusengero nkakira ijambo ry'Imana naguma fatwa nkaca nsubiraho nkamubwira ati je nukuri bimeze uku narasubiriye umukozi w'Imana ngo beninye tisa ngo yanukuri ngo je ngo ibi bintu ngo ndabona ngo sicoroshe ngo here ngo ndakwereke te ngo reka ndagusengere ndagusabira imbabazi ku Mana ariko ngira ndakubari ijambo rimwe gusa ukazora mukurirenzeko ati ntuzumpamagare igihe cyose uzosubirayo naho utazoba uri mu bihe by'agasamo uzotera uyisama kandi ni wayisama ni wagira icyo uyigize ntuzumpamagare aca aransengera aransabira imbabazi ndumva kandi ko amahoro kandi yo mu mutima kandi agarutse kuko nari namaze kwakira imbabazi ariko vy'ukuri nta mezi menshi yaheze nidegemvya kuko nakiri kiboshwe burya Satana arakora mu buryo bukomeye cyane amaze gukora vyarangiye kakazi ndiko gahetse kamaze guhera kuja mu ibarabara nticari coroshe ariko sinagiye mu ibarabara Imana yarangwaniye kuko yari ifise ku mugambi mu nyuma rero niho nanduruka uwo mubibi yari yampaye indaro ndahamara isomene yose ndiko ndarondera akazi ndanakabura hanyuma ndatinda ndakaronka nja mu Kinanira maze kuja mu Kinanira sanga noneho umengo ngiye mu madayimoni akataraboneka vy'ukuri ndagira ikibazo kidasanzwe sanga uwo mupape sanga umuhungu tugiye gukorana wewe ni ngorane zimwe zitabaho vyarangiye kandi ndabiguyemwo vyo ibintu birebiraho nace ndamusaba amafaranga kuja kugura akanini ka 72 ndaja ndagenda ndakagura nahereye aho nyene mva ndi mu gishozi ndapfa ku rwego rukomeye cyane ako kazi nta misi nakamazeko kaca ndakavako ntiyanyirukanye ariko namubwiye ati rondera uyundi akazi kawe karananiye ca ndasubira iyo nahora mu Maramvya subiyeyo kumbe sinamenya ko ari umugambi w'Imana burya gusubira ahantu wavuye ni ikintu kigoye cyane naragiye maze gushikayo ndaja mu rundi rugo ndakora
ca ndahurana n'umukozi w'Imana wo ngaho ubwo rugo ngiyemo sanga arakunda kuza azanye impuzu bamushorere sanga n'umukozi w'Imana wo ngaho nkikunda kuza ndaja mu burago bwinshi bw'ubwumba bitandukanye kugira ndabe ko notabagwa ariko wapi uwo mukozi w'Imana carambara ati wo nabonye wakunda gusenga tinsenganye n'ivy'iwanje ntabi tibiragwe kuko aragunda gusanga mfashe Bible ngiye mu bwumba basi kugira ndabe ko notabagwa arambarira ati ndagutumiriye kumutakura kujya 8 ndamubwira none aho hantu ni majahe arahandangira arahangenekereza arambarira ko Apotre wa hari umuntu akomeye cyane ndavuga ati ndashaka kuzoja umunsi yo nari mfite igitero kigome urabona imisi yose namaze hajya ivya herega birazana ingaruka nta n'ikintu na kimwe wopfutunze nta na kimwe sinzi ko amafaranga yiwanje novuga ko yaherera mw'ivyo najamo kugira abankororere sinzi ivyo ari byo nta n'ifaranga nigera ntunga ku buzima bwanje ndavuga ati wapi vraiment agenda rushe niko kuza yambari ati ufise inyatsi ikomeye cyane iyo nyatsi ndavuga ati nta kundi shitse nagiye umukozi w'Imana wo ngaha andungitse aransengera acarambarira ati uzozuraza ngaha muri deliverance uzuraza na dimanche ndavuga ati ndose akanya nzoza ndaza kuko ubuzi bwo mu nzu si coroshe ngo sawa candata ngeze muhira ico gihe n'ukuri naraha kuva mvuye ngaha hari mu kwezi k'umunani 2024 hari mu kwezi k'umunani 2024 ico gihe ubusambaye nabuheruka mu kwa gatandatu n'uyu munsi umva umwaka waheze mu kwa gatandatu n'uyu munsi ndabaza sinovuga ukuntu vyazungurutse ariko ico ndagishimira cyane kuko ico kintu nagikuye aha hantu ku gicaniro ca Repentance ni Imana yambohoye imiryango yarazi ko ngiye kuzana izindi nda kandi vyari koko ntivyari biteba ariko ntivyakunze Imana yaranyimanye ico ndayishimira cyane iyo ntinjira aha hantu nabundi sinari kuvuga ngo kumbe ngo nuko nsubiye hari yangu ibiki wapi ntivyari gukunda ntivyari gushoboka oya ahantu naharonkeye ikintu gikomeye cyane ico kintu ndagishima cyane n'ukuri ikindi kintu numva noshima cyane ico gihe maze kuva ngaha naciye nshobora kuronka amafaranga ashobora kundugana muhira kuko ico gihe nayimaze amashuri ari mu kwindwi ndamanuka ari mu 8 umwaka wa 2024 nawutanguye ndi Bujumbura aho sinaza ngaha sinabwigere nduga n'umusi n'umwe umva ko naje mu kwezi k'umunani sinabwigere nduga nta n'ifaranga nayo nahise ryo kuduga nta naho nari kurikura vy'ukuri Imana yaciye amafaranga sinomenye yazananye n'ukuri nagiye mbona ndonka amafaranga ashobora kundugana kuraba imiryango ndashobora kugaruka ndavuga ati okay ko nsubiye i Bujumbura naduze mu kwa 12 ngaruka mu kwa mbere tiko nsubiye i Bujumbura ubu rero ngiye mfise decision yo kuvuga yuko shaka akazi ko mu nzu ubu sinzogasubiramwo ngiye kurondera amafaranga yo gukora ibintu vy'iwanje ndaza maze gushika ngaha vy'ukuri sinashikiye ariko mu Kanyosha sinashikiye hariya mu Maramvya navuye naciye nshikira mu Kanyosha nava mu Kanyosha rimwe na rimwe narose akanya ko kuza mu gatondo naza ngaha narose akanya ko kumugoroba nkaja kwijabe nukuvuga ishengero rya Repentance kuko nari narirose ikintu gikomeye cyane nagumye nkurikirana ishengero rya Repentance nava mu Kanyosha buri munsi dimanche ntonda kwijabe kandi ico gihe hama bisi wabona baragoye ariko ivyo sinavyitaho cyane ndosaka narose iminsi no nararose imyanya yo kuza mu gatondo kubwo buzi buragoye yabaye mike cyane ariko uko ndawurose natonda ngaha maze kuba ntonda ngaha ubwa mbere ntahasha natakaje igitambara canje yo ico gitambara kirambabaza ndavuga ati Mana ndandikira bona nifitiye amanimero ya ngaha ya WhatsApp uti nimumfashe mu ndabiri igitambara nataye ngaha ngo wapi ico gitambara kirahebuka
ca ndavuga ati okay uyu n'umudayimoni ashaka sinzosubireyo nta kuntu nakumwe yombutsa haheze iminsi nahaze igihe nasubiye kandi ndaronka uyundi mwanya ndasubiye kandi ndagaruka shitse muhira nasanga telefone yamaze kandi gutakara telefone nini ndavuga mbega aho naho kandi nivyo nubwo vyagenze sinogenda ntabishimye kuko satani yagiye angwanya cane kugira sinshobore kuza ngaha ariko Imana yarangwane kuko yari yabonye ko se decision yo gushaka kuva mu kazi ko mu nzu neza kunti Imana yampujije n'umuntu ata amafaranga afise kuko nta mafaranga nigeze nshobora kuba noronka bya bintu byanje byagumye binkurikirana ariko ngoma mbandanya nza gusenga inzu sinonka n'ukuntu nayirose atana amafaranga afise kuvuga ngo reka ndonke amafaranga yo kuja gutangura ivyo nkora nagiye numva akazi ko mu nzu karaheze inzu namaze kuyironka yo gukota maze kuba narayirose yo gukota baca barambara ati genda ubwo nyene nkiriko nditegura nza numva telefone irasonye uwo mukobwa arantelefone uzi n'inkuru ejo ntusibe ku kazi ati nakuronkeye akazi kwivuriro timana yanje tiyo mana nayo mbe bashikora gute nukuri ahigeje jikora sinareka kwishima ishengero rya repentance narikuyemo ibintu bikomeye cyane nukuri abakozi Imana bonga Imana bahezagire na pasiteri waho Apotre Nduwimana Joseph Imana ikomeze imuzigama kandi mwongera amavuta menshi kandi mwongera imbaraga niherezo ryiza kuko ntakuye ikintu gikomeye cyane vyukuri abantu bataramenya irishengero novuga ko bahomba cyane kuko irishengero sinoronka ukuntu amashengero menshi araboshwe kandi suko ntavuze ko atihana umwanya wo kwihanura hari ariko burya kubohoka nago ni rundi gwego nurundi gwego abantu bari mu mashengero baraboshwe cyane ishengero ryo muri repentance vraiment ni ishengero rikomeye cyane ribohora rikomeye nukuri umuntu atayikaraja mu ishengero rya repentance no kurarahomba cyane